Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ari mu ruzinduko mu gihugu cya Kenya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi no gukangurira abashoramari gushora imari yabo mu Burundi. So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready for foreign investment and we believe that now is the right time to do so. Wo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akangurira abashoramari bo muri Kenya gushora imari yabo mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika CEDEAO wabaye ukuye igihugu cya Mali muri uwo muryango biturutse kuri kudeta yabaye mu cyumweru gishize. Muri Nigeria ntibaramenya umubare w'abanyeshuri bashimuswe n'abantu bafite intwaro muri leta ya Niger iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika CEDEAO wabaye ukuye igihugu cya Mali muri uwo muryango biturutse kuri kudeta yabaye mu cyumweru gishize. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Mu itangazo ryasohowe nyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu 15 bigize CEDEAO ejo kwa Mungu muri Ghana, abategetsi bateye ivyatsi ihirikwa ry'ubutegetsi ribaye ubugira kabiri muri Mali mu kiringo c'amezi 9. Bongera bagabisha ko hambavu yo guhagarika Mali muri CEDEAO bashobora kwifatira n'ibindi bihano. CEDEAO mu vyasavye Mali gukora vyihuta harimo kugena mu maguru masha umushikiranganje wa mbere kandi akazava ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga. Uwo muryango wasavye kandi guha umwidegemvyo president yari yaragenywe kurongora ico gihugu vy'imfata kibanza co kimwe n'umushikiranganje wa mbere. CEDEAO yavuze ko naho abo bagabo babiri bari barahagaritswe ku munsi wa mbere w'indwi twaraye dusozereye inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi barekuwe bagipfungishijwe icamaso mu mihana yabo. Muri iryo tangazo CEDEAO yabandanije ibwira Mali kwitegerezwa gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri ko mu 2022 nk'uko ikirangamisi cashizweho ubutegetsi bw'itembagazwa ubwa mbere mu 2020 cabitomora. Uwo muryango ntaco wigeze uvuga kwigenwa rya Colonel Assimi Goïta nka president wa Mali. Uyu musirikare yatembagaje ubutegetsi inshuro zibiri zose, aha tuributsa ko yemejwe mu ndwi iheze na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Mali nka president w'ifata kibanza w'ico gihugu. Muri Nigeria ntibaramenya umubare w'abanyeshuri bashimuswe n'abantu bafite intwaro muri leta ya Niger iri mu majyaruguru y'igihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Nk'uko umuyobozi w'ishuri na polisi babitangaje, igitero cyakozwe n'abantu barenga 20 bari ku mapikipiki bitwaje n'imbunda. Binjiye mu kigo cy'ishuri barasagura hose uko bashatse. Umuntu umwe yishwe, undi arakomereka cyane. Guverinoma ya leta ya Niger yavuze kuri Twitter ko umubare nyakuri w'abana bashimuswe utaramenyekana neza, ariko ko 11 muri bo bafite intege nke barekuwe kubera ko batashoboraga kugenda bihuta nk'abandi. Umuyobozi w'ishuri we avuga ko abateye bashimuse abanyeshuri barenga 150 bari hagati y'imyaka 7 na 15 y'amavuko. Mu majyaruguru ya Nigeria gushimuta abanyeshuri ikivunge byabaye nk'umuco. Abagizi ba nabi bamaze gutwara abana barenga 700 kuva mu kwezi kwa 12 gushize. Akenshi na kenshi baba bashaka imari itubutse y'ingurane kugira ngo babarekure. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko ubu cyemereye imiryango kubyara abana batatu. Itegeko risanzwe ritegeka abana 2. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Itorokanizo ry'amakuru y'Ubushinwa Xinhua ryatangaje no makuru rivuga ko ingingo yafatiwe mu nama y'umugambwe wa gikomuniste yarirongowe na President Xi Jinping yafashwe bivuye ku bitigiri by'abana bavuka byagabanutse cyane muri ico gihugu. President Xi Jinping yavuze ko ino ngingo izoherekezwa n'izindi ngingo zo gushigikira politika yo kugwiza uruvyaro no gutuma abakiri bato baba benshi gusumba abageze mu zabukuru.
ntiyigeze y'amaratomora kamere k'ingingo zizoherekeza iyo politike nshasha. Mu 2016 Ubushinwa bwarafashe ingingo nk'iyo burekurira imiryango kuvyara abana babiri aho kuvyara umwana umwe. Ico gihe naho nyene bwashaka kongereza ibiharuro vy'abana bavuka, ariko kubera ubuzima buzimvye imiryango itari mike yabandanije yivyarira umwana umwe rudende. Rusansuma iheruka gukorwa mu Bushinwa yerekana ko ibiharuro vy'abana bavuka ari ubwa mbere bigiye hasi cane kuva mu mwaka w'1950. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu gihugu cya Kenya. N'uruzinduko rugamije kwagura umubano w'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera ku biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Agishika ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere, Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Yaciye aja mu gisagara ca Kisumu mu burengero bw'ico gihugu, akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwizatunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu. So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready. Urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwizatunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cacu kiriteguriye abagwizatunga mvamahanga, kandi twizera ko ubu arico gihe nyacyo cyo kubikora. Kurindira imyaka 2 canke 3 bishobora kubacereza. Abagwizatunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi, inyubakwa, servisi, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, ubutwara abantu n'ibintu, mukerarugendo, amabanki, ubuhinga bwa none n'ibindi. Banking, ICT and others. Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day. Abanyakenya bibuka umunsi bikurako abakoroni b'abongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufundi na buhoro. Yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe. Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza, who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi. Nyakubahwa, reka mfata akanya ko kubaho wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye, kandi dufasha akakaryo cyo gukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru, uyu munsi twagize ibiganiro bifite ikimazi hagati y'imirwi yacu. Mu twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigenderanire hagati ya Kenya n'u Burundi isanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na Perezida Ndayishimiye twashingiye ntaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufashanya hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo ibisata by'uburimyi, ubworozi, uburovyi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye kubijanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu. We also signed sports, culture and heritage, which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people-to-people relations. Niko Uhuru yemeje. Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'Uburundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent field work of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together. Kuvyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane, turashima igikorwa cy'iteka cy'ubumwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziko zikora ibikora inka. Kubw'ivyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isugereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Shebab kugira ntidutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifise ingabo muri Somalia n'ubumwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wo wose wo kugabanya inteko muri Somalia. Must be consulted on any plan to reduce
troops in Somalia. Niko Sebarundi yashimangiye. Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza. In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review. Muri intumbera abashikiranganje bajeje ushoramari n'urucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bidindira hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa. Ifite umunezero mwinshi kandi kukwakira nk'umushitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka, kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afrika y'ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ibyifuzo by'abavuka gihugu bacu ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu. Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye turetse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'abarundi zisaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kujya riziha imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa ku gihe. Ni nyuma yuko bigaragaye ko iyo mfashanyo ibageraho itinze. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo wavuganye n'impunzi zo mu nkambi ya Lusenda. Twashimye buhoro kuko twagabanije amadeni twadufise nubwo atashoboye guhera. Mugabo tukaba tosaba PAM ko yoraba kuko ibi biriko biratuma impunzi ziguma zihunguka ku bwinshi kubera inzara n'amadeni y'abandi, y'amadeni abaye menshi bica bisaba ko umuntu yomoka. Aca avuga ati nta kundi ndi bubigenze kuko nunga hase nkihabaye ndiko ntotezwa nabo naririye amadeni. PAM yarikuye guhindura urutonde ikaziraduha tukabaduke mugabo ikaduha ku kwezi ku itariki 5 nkuko ahandi mu yandi makambi bisanzwe bigenda bakaduhemba byabonetse. Faranga twaye turonka inyuma y'amezi 3 nta cishimiro tufite tufise. Baduhaye amafaranga y'amezi 2 twari badufitiye amafaranga y'amezi 3 bivanye n'ingene bayazana twamaze guhangayika batujya amadeni menshi nta nica tumarira. Aha dupokera saturiha dusubira mu yandi madeni abantu bose bakaguma mu ngorane zidasanzwe. Twosaba yuko boza baraduha kira ku kwezi uko angana kose bakakwira ngo tuyajye uko tuyabona tureke kwinjira mu madeni cyane kuko nasigaye yibandaniza uko bamwe bazopfa n'inzara abandi biswa n'amadeni abandi bomoke babura gifasha. Aha nkaje mu bisanzwe nihera ko nsanzwe nditaye ayo mafaranga urazi sanzwe turonka ngaha muri iyi nkambi tukaronka mu gihe kimaze keze kiri ari kinini cyangwa ari gitonya. Ni kuvuga yuko ayo mafaranga atakintu atumarira. Ni kuvuga rero tugira kuyaronka dusanga ayo mafaranga twarinziye amadeni asumba ayo dupokera kuri ayo mezi abiri batuzaniye. Dusaba yuko abazezwe gateka k'impunzi bodukurikiranira hagufi ayo mafaranga abaye makabaye menshi tukaronkera igihe twagenewe. Aya mafaranga yo gusuma tuyakiriye nabi, tuyakiranye umubabaro kandi tuyakiriye mu bukene bwinshi. Kenshi abavyeyi benshi turiko turaja gusambana mu babembe ari kubera inzara. Ikigira kabiri, leta ya Kongo nyambi ibona yuko idashoboye kudupokeza nitange leta y'u Burundi idutahane. Kabiri naho bidashoboka yuko bashobora kudupokeza nibaze baraduha ku kwezi itariki yahagura. Ataruko na abavyeyi abana b'abakobwa barahereye mu babembe gusambanirayo ugenda mu isombe bakagutemerayo cyangwa inkoni ugakubitwa. Faranga twaye turonka inyuma y'amezi 3 nta cishimiro tufite tufise. Baduhaye amafaranga y'amezi 2 twari badufitiye amafaranga y'amezi 3 bivanye n'ingene bayazana twamaze guhangayika batujya amadeni menshi nta nica tumarira. Aha dupokera saturiha dusubira mu yandi madeni abantu bose bakaguma mu ngorane zidasanzwe. Twosaba yuko boza baraduha kira ku kwezi uko angana kose bakakwira ngo tuyajye uko tuyabona tureke kwinjira mu madeni cyane kuko nasigaye yibandaniza uko bamwe bazopfa n'inzara abandi biswa n'amadeni abandi bomoke babura gifasha. Rero ikintu twosaba nibaduserukire ababishoboye kugira ngo natwe agateka kacu kakwirikiranwe. Naho bitaruko abantu turahonera muri Kongo twese kuko harimo abatakishoboye kuza guca ibyo biraka. Iyo biraka kuza kubikora iyo Kenya harateye amazi ugenda ngo ugiye kwa Gasombe
ababembe bagufatira mu murima bagusambanirizayo nizo zangwara usanga zikwirakwira mu village nibagira ico badufashije n'ayahandi ho muri Kongo turahagesereye abarefije bo muri Kongo twama mu mubabaro sinzi rero uko twego twoba turabarefije nk'abandi bitaruko badutahane mu Burundi umuntu asubire kugorerwa mu gihugu yarimo canke baraba handi hantu botwungururiza mu ncamake twebwe tufatiye ku mfashanyo baduhaye haniniya bivanye no guteba kwabo gutanga iyo mfashanyo abantu bagiye baratingo barahunga kumwe nabo bayitanze iyo mfashanyo nashitumariye kuko yaje itevye cyane kandi tugeze habi uravye abantu bishuzanya amadeni hano mu nkambi babaye benshi gusumba ukuntu tuba tuzenyereye mu minsi heze ubu umva ko bazanye amahera 39 ubije umva ubiriho ideni anyamushishikara kandi mu ideni y'ibihumbi 19 n'amajana 5 bibanye n'amezi 3 amadeni. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu Bufaransa mu minsi ishize aho baganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye byaho kuri raporo ya ONU yitwa Mapping ivuga ku bwicanyi bwabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'1993 kugera mu 2003. Abo bakuru b'ibihugu iyo raporo ntibayivugaho rumwe. Mu kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamilindi yagiranye na bwana Frank Mwine umuhanga mu by'amategeko akaba n'umusesenguzi mu bya politike na Maurice Niwese umwarimu muri kaminuza akaba n'umwanditsi wari impunzi muri Kongo muri kiriya gihe baragaruka kuri iyo raporo ndetse Niwese akaba natanga ubuhamya ku byamubayeho. Iyo urebye iyi raporo babanje no gushaka kuyikora mu perezida Kabila akiri perezida ariko ubwo hari 98 bagasa nkaho ubutegetsi bubyanga urumva wasangaga bashinja n'ingabo zaho zari za Kabila arizo zafatanyaga n'ibyo bihugu tumaze kuvuga mu kanya. Ubwo rero perezida Laurent Kabila amaze kwitaba Imana yasimbwe n'umuhungu we amaze gusimura umuhungu we asa nkaho yahinduye we politike aza kwemera ko iyo Loni yaza igakora iperereza ariko bakise mapping report bivuga mapping uko byayibaga bifatwa ahantu hatandukanye n'impamvu bagise mapping report ko bakora naho bakora mapping no gushushanya ngira ngo ni nko gushushanya ikarita byaje kugira ingufu mu 2005 ubwo basangaga imva za rusange mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero byatumye iyo ni MONUSCO yatahuye ibyo byobo byahambwemo abantu rusange. Byahambwemo abantu rusange. Yego. Byatumye rero onigira imbaraga bigira izindi imbaraga n'ingufu kurumva abambere bari basa nk'ababyangira ariko urumva na perezida yamaze kuvaho wa Kongo Laurent asimwe n'umuhungu we n'ubutegetsi muri ONU bumaze guhinduka urumva Kofi Annan amaze no kuvaho urumva Kofi Annan kuko yagize n'ibibazo yagize mu bintu bya jenoside yarafite ubwo yagerageza kubiza mugasanga ntabwo byumvikana. Ban Ki-moon rero amaze kujyaho nibwo yavugaga bati tubishyiremo imbaraga mu 2007 niho ONU kakanama gashinzwe amahoro ku isi akubita Security Council mu cyemezo cyacyo bakoze icyemezo nomero 1794 bahita baha rero ububasha abantu bagiye b'impuguke bayobowe n'umuntu bita Luke Kote yari umunyakanada w'inzobere mu guperereza ibyaha cyane by'intambara. Bahita rero babyemeza uwo mugabo bahita bavuga bati agenda umukore iperereza. Ubwo byatangiye mu 2008 urumva byatangiye gutangira 2007 ariko byatangiye 2008 raporo isohoka 2009 ariko yaje gusohoka burundu 2010 ari nabyo umunyamakuru wanyu yavugaga. Frank Mwine ndagushimiye. Noneho tugaruke kuri Maurice Niwese. Maurice Niwese icyo gihe mbese muri za 94 za 95 wari umusore ukiri umunyeshuri uri impunzi
intambara irubura muri 1996 1997 1998 muri icyo gihe yitwaga Zaire nimba nibuka neza yari yarahinduye izina yitwaga Kongo. Wowe wabonye biki mu byakubayeho n'abantu mwari muri kumwe? Ese koko izo ngabo z'ibihugu bitandukanye Uganda, Rwanda, Burundi, Angola, Zimbabwe, n'ingabo za Kongo, n'ingabo za Chad, n'ibihugu byinshi byaharwaniraga icyo gihe, wowe hari icyo wabonaga kuri ubwo bwicanyi icyo gihe? Urakoze Kamirindi, ngira ngo birakomeye kugusubiza mu minota mike, ariko gerageza guhina. Ndagerageza guhina. Ubwicanyi bwakozwe muri Kongo bwakozwe ku manywa y'ihangu, bukorerwa abantu benshi, buryo ibyo nshobora kuvuga hari abantu benshi bashobora kubivuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwicanyi bwakozwe muri Kongo kugira ngo n'ababukoze iyo ukurikiye za emisiyo zagiye ziba Kabarebe, biba Kayumba Nyamwasa, ubona ko batangakana nagenda ngaruka ku byo bagiye bavuga ntabwo ari icyo ngicyo. Ubwo rero 94 nk'uko wabivuze, nahunze 94 njya muri Kongo Nyakavogo, ni mu majyepfo ya Kivu. Inkambi ziza guterwa mu Kwakira 96 zitewe. Ubwo ngewe n'abandi twari kumwe duhunga twinjira mu mashyamba, tubanza kunyura ahantu bita Ishanji, tuhagera mu kwezi kwa 11, tuhagera mu kwezi kwa 10 guhera kwezi kwa 11. Aho Ishanji naho inkambi turimo barahatera. Ndavuga cyane cyane aho nanyuze kugira ngo ngaruke mu magambo make. Ishanji bamaze gutera inkambi ya Shanji. Niwe se kuvuga ngo bamaze gutera, ni bande bateraga? Abasirikare bateye n'abasirikare b'u Rwanda n'abandi bari bafatanyije nabo. Ab'u Rwanda mwabibwirwaga n'iki? Kubwirwa ko n'u Rwanda, yego, mvuze icyo nashaka kuvuga. Nyuma turi nk'Ikisangani twabanye n'abasirikare b'u Rwanda babanje gutegura kwica impunzi, babanje kubana nazo. Ibyo ngibyo mpageze nabisobanura. Ikindi cya kabiri, James Kabarebe muri ansotsi yagiranye n'amaradiyo yo hanze yigeze kuvuga ngo isazi ikurikira ndayishyira no mu Kinyarwanda: Kabila n'avait pas d'armée et il ne faisait aucun effort pour en avoir. Niwe wari uyoboye izo ngabo, kandi akemeza ko Kabila atagiraga ingabo, atanakoraga niyo bwabaga ngo agire ingabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, no muri izo za emisiyo zagiye zitangwa bakimara kwica impunzi, mu gihe byari raporo matingi itarasohoka, ubonamo na Kayumba Nyamwasa avuga ati impunzi zemewe gutaha twazigaruye mu Rwanda, izindi zahunze ziducika, twahise dufata umuhutu wese urimo guhunga nkaho ari target, nkaho ari cible strategique. Ni ukuvuga mbese umuntu bagomba kwibasira. Ni ukuvuga ngo nabo bayoboye intambara ubwabo batabihisha, bemera ko bari muri Kongo kandi ko bakoze intambara muri Kongo. Ibyo kwica abantu byo ni ikindi kintu. Niba rero ubwo ubyemeye, ubwo navuye aho ngaho Ikisangani njya mu nkambi ya Tingitingi, nayo iza gusenywa. Mvuye Tingitingi njya hafi ya Kisangani. Aho hafi ya Kisangani rero twabanje kwakirwa n'ingabo z'u Rwanda, kuko twavuganaga nazo, arizo zatwakiye zikadushyira mu nkambi. Inyuma bategura uburyo bwo kwica impunzi, babanza kuzikuramo abasore d'abord, bababwira ko babajyanye mu ngabo zabo. Inyuma basubiza impunzi inyuma kugira ngo bazijyane kure ya Kisangani, aho bashobora kuzica, aho bashobora kwica impunzi nta wumva. Ari naho mu itariki ya 22 z'ukwezi kwa 4 muri 97 batangije igikorwa cyo kwica impunzi, bakaba barahishe ibihumbi. Umuntu ashobora no mu gitabo cyanjye mvuga ko bahishe nibura nk'ibihumbi bigera kuri 30. Iyo mvuga rero inkambi nagiye inyuramo,
aho hose inkambi ntabwo bagiye bazisenya abanza bavuga ngo nimugende, bazisenyaga bakoresheje amasasu barasa abantu bakica abantu, abashoboye kurokoka abagize amahirwe bakabasubiza mu Rwanda, abandi nyine bagatuza aho ngaho. niko se ni wese muri bariya bahanga Frank Mwene yatubwiye wari ubakuriye, hagati aho ngaho twibutse yuko abo bahanga bakoze kuri iriya raporo bari mu nzego zinyuranye cyane bagera kuri 30, hanyuma baganiriye n'abatangabuhamya barenga 1200. wowe hari ubwo mwigeze mubonana? Ntabwo nategereje raporo amapingi ngo nandike ibyatubayeho mu nkambi, kubera ko igitabo cyanjye cyasohotse mu 2001, kandi niyo urebye mu bitabo bavuga bakoresheje nacyo gisangamo. Ni ukuvuga ko ubuhamya bwanjye burimo nabwo babufashe babuhaye agaciro, nabwo babuheraho. Ntabwo njye nabonanye nabo, ariko igitabo cyanjye bagishyiramo mu byo bifashishije. Niko se Frank Mwine, nkuko